ni tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umunsi w'Imana uza ukwirikira umunsi wa Sensiyo muri Eklezia Gatolika kw'isi yose. Rero hakaba ari umunsi mukuru wahariwe ukumenyesha amakuru muri Eklezia Gatolika. Kuri uwo munsi mukuru nyinubweranda papa yamarungikira abakristo bose bo kw'isi yose ijambo nshimikiro, maze agasaba ati gende muri zirikane muri yage cyane cyane muhere kubamenyesha amakuru b'abakristo bazi Imana, kugira ngo umwuga wabo bakora bategere iyo uzanana ico ugamije, maze bafashe kugira ngo ico Imana yifuriza abantu gishobore kuranguka. Mu mwaka uheze ico cigwa papa yaturungikiye cavuga ngo imbere yo kuvuga mu bamenyesha amakuru banza mugende murabe, gende murabe hanyuma muvuge ivyo mwabonye. Uyu mwaka naho atubwira ati nimwumvirize mukoresheje amatwi y'umutima wanyu, mukoresha umutwe. Ico cigwa rero tuje gusabikanya n'abamenyesha amakuru batandukanye. Bwa mbere nuko twabanje gushiraho umugwi w'abamenyesha amakuru w'abakristo Gatolika nkuko tubisabwa, kugira ngo dushobore kubashigikira bari hamwe dushobora kubaronka. Rero mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa gatatu kuno mwaka hariho abamenyesha amakuru b'abakristo Gatolika nga muri diocese muri ya Bujumbura, bakaba rero bafise komite indinganizo umugwi ubarongoye, bakaba kandi batanguye ubutumwa bwabo n'izina Eklezia yarabarungitse ibatoye mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Uyu munsi rero iki gikorwa nibo bagitunganije, nibo bagikoze. Aho twifuza gushika nuko ubutumwa bwabo bakora bwo gukora nk'abakristo bazimana. Murazi ingeso nziza ziranga umumenyesha amakuru, turazi amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru, ariko cyane cyane cyo twifuza nuko dufatira ku ijambo umuvyeyi wacu papa yarungikiye abakristo bose na cyane cyane abamenyesha amakuru, kugira ngo turangure neza umwuga wacu kandi twongere dufashe igihugu kugira ngo kibeho neza, kigende neza, na twebwe dukora uwo mwuga dutekaniwe, dukore dufise amahoro ku mutima, kandi koko uwo mwuga dufashe kubaberanda. Niyo ntumbero cyane cyane dufise ico twifuriza n'abamenyesha amakuru bacu bemera Imana. Mu ntango duhera ku bakristo Gatolika, mugabo muri iryo jambo papa yandika ati ku bakristo bemera Imana n'abantu bose b'umutima mwiza, n'abo bantu bose bifuza gukurikiriza inyigisho, agaca abashikiriza iryo jambo. Mu gutumira twatumiye amenyesha amakuru, ushima twabatumiye bava mu maradiyo no mu menyesha amakuru byose, ababirongoye bambere barungitse abo babona bafise akanya. Nitwatoye ibimenyesha amakuru Gatolika kuko ni nabike, nitwatoye abamenyesha amakuru bagatolika gusa, nitwabanje kubaza twatumiye ibimenyesha amakuru. Kuva yuko rero biraba bose, twatumiye bose, kandi turifuza yuko duhereye kuri uwo mugwi uringanijwe hagenda hariyongera ko n'abandi bamenyesha amakuru bose atari bagatolika, kuko nkuko mwavyumvise ntituvuga ivy'idini, ntituvuga ivyo kwemera, twisangije tuvuga umwuga n'ibintu twurangura neza dufate ku ngeso nziza twese duhuriye. Turakunda kubaza ibibazo nk'abamenyesha amakuru rimwe ugasanga umwe avuga uko n'undi akavuga uko, mbere bigahimbara yuko tugenda turaduga abo bantu bose bavuga ivyo badahuriyeko, mengo bose bavuze ibisa birabishe, mengo bose bariko barajana birabishe. Abo kantu kari iyo mu mwuga, mugabo iyo abantu bagenda bahuza burya bari kubarubaka igihugu. Nuko gerageza kugira ngo uko kudahuza babaje bafise ikiganiro kize guhera baronsa aho bahuriza, niko tuba turiko turafasha bene kumva ibintu ko mu gihugu kugira ngo nabo begerane baheze rero twubake ukunywana kwiza mu